Imana yadufashije nkaba ngeze ngaha grand frère nawe kubona turi kumwe mu mwanya yarafise abantu biwiwe nanje mfise abantu biwanje urumva no muvukanyi ari umuvukanyi turaraba yuko tushobora gushira ikintu hamwe kugira abantu bashobore kuba bakimenya cyane kurusha yaho yuko je no bikora ndi je nyene turi kumwe aba ari ibintu binini cyane ndaryohe vyatari kandi no kuba turakorana na petit frère biraryoshe vyatari uyashoka kimwe nuko uri kurakorana na Murundi nawe ngira urabizi niki mushatse gukora urumva biraryoha ko mugihurizako biraryoha ko cyane gose kwa muziki cyo muri ko muraronderera muri abantu je ndibuka yuko manutse kwa mere yari yamaze kubona ico ibi bintu birimo nimbuga itarandungikanye n'ubu ndacayifise ndakurungikanye no mbugita niwahura n'misuna hariya ego kubera urumva aho gasuna ari ukuntu wacu ugaturira ku mpande ahantu hagakatiye nikasura kuboneka ko ari ako gasuna ego vraiment katokesha brasi je natanguye kuri tujya batwita utunyangari tuya tudede dutoje bacha batubona ego tuya nitwo nahereye novuga ari je nabakure yantu twakora repetition ariko nari yaranjije ama déplacement ndavuga ati je reka no nja kugopesha ariko ndonke déplacement ya misi yose nakwana numva nafise ikizere mvuga ati turashobora gutwara tutabaye abambe turahaba kabiri aho kuba ndavye inguvu twakoresha ariko nafise ikizere cinshi cyane cyo kubona yuko dushobora gutwara iyo competition ajya mbere agaragoye yari 10 million wese ukuntu mwishize hamwe inguvu mwashize hamwe mwe mu bihe bitoroshe kwa mwe mwambuza umuvyeyi ariko muravuga ati niyo mpamvu rero dukwiye gukora cyane kubera ko twara tuvuga ngo niwe mze Imana yamukunze kuturusha bisaba natwe nk'abahungu tuba abagabo b'umuryango twimitwe y'umuryango of course kuri wewe basi mama wasiguye iki n'umugabo reka re nuko utazi aho muhira musanzwe ntibibakeye mugabo ashobora kutugira twese twe tubana turi bane harige biducanga ukuntu dushobora kwipanga muhira mugabo we warashobora kudupanga twese ntihagire ikintu umuntu abura mama n'umuntu ufata gute muri rusange je sinumva ukuntu no mufata sinumva no kumwe no mugereranya bavuga ngo queen of the queens n'umwamikazi w'abamikazi kabisa urumva ego je ndibaza bose barabizi umuntu wanje nibaza havuye jewe niwe ngira posting akurusha havuye jewe akurikirawe ariko je muhanda ndabibona abantu ngaba ari ngaha kwisinga niwe nkunda gushirako ego kwi acha sinzi bro azotuma ntaronka n'umushera kubera already know me beautiful people on the mic against me one and only Janice for sure aka Mr. Dreams so hating on if you humble thing believe in you big for and never just focus on so bakunzi bukuri complex ndonge kuba ikaze nizere ko mukomeze kugira ibihe byiza mu hagiye hatandukanye si c'est la première fois uravye ikiganiro ntibirengagize kugenda ukoze subscribe neza cyane rero hano ndi murana ikibanza ciza usanzwe umenyere dukora amasaya kare kuno munsi bibaye ngombwa ko dukora mu ijoro kubera ko hari ibintu usanga sometimes bisa yuko tubiha umwanya tukabitegura ko kiba kirimo message nini cyane ko murazi twe televiziyo yacu tugerageza kugendera abanyemantu bagiye batandukanye canke se abantu ko barakora cyane kugira ubone ku igihugu cacu muri yambona kazonye n'icubahiro tuzoshika mu igihugu cacu giteye imbere rero twe gugwaruka turashoboye kandi byose birakunda ikiganiro cy'uno munsi reki special gute kubera ko ibiganiro byinshi dukora murabona ko ari by'abantu bafise ama business runaka biko barakora kugira ibintu byabo bamenyekanisha berekane neza yuko aha mu gihugu dufite incabwenge rero harakantu dukunda kwirengagiza abantu tuvukana siyo tusanga ufise nka petit frère canke nka grand sœur canke grand frère ugasanga muravukana mu bahantu hamwe mugabo mushobora kwishira mubwira ngo mukore mwiteze imbere muteze imbere umuryango kuko ikintu ca mbere turakora tukagira ibintu nabiriye ariko ikintu kigaruka n'umuryango izina ry'umuryango eske kuba muri mwaravuse abavye bakabibaruka muri ko mukora iki kugira ngo rijya zino umuryango rifise ritere ribarini rero hano twagendeye aba jeune ni babiri bavukana bashize hamwe je ndabazi kera ugambere ndabashorera utuntu badandariza atakibanza bafise
batundandariza online ariko this time around bafise ikibanza ciza ikibanza ubona yuko ari ibintu bateguye kandi kuva mu ntango bamye bafatana mu nda nk'abavukanye rero ikiganiro ndagusavye wewe ufise mukuru wa canke ufise mutoyi wawe uzi neza yuko muba hamwe ariko mudashobora gushira ingufu hamwe bize kubabera isomo reka twinjire indani tubaganirize baratuganiriza byinshi bigiye bitandukanye ukuntu vyatanguye naho bigeze uyu munsi icyumviro caje gute byose bizongera behind the camera ntarahinduka ni Ntare Jaden kuri mikro naho ni Janice for sure muramaze kwimenyera reka twinjire indani yes hano rero urabona ko twinjiye indani in the building for sure urabona ko ari kibanza kipendeje vyatari maji mumeze neza ababosi banje mumeze neza biracamwe maze je nanje kubaramutsa gusa katwikorera akaganiro rero ndabaraba fresh by the way mumerewe neza fresh sana wewe gute ewana fresh maze je duherukana aba bajire rero gituma ikiganiro cyo munsi bana nje ndimutakira aba je ibiganiro nzosha ndabiheba uyu mubona yera bise micro uyu niwe mukuru by the way uriya ni mutoyi canke ndihe uje niwe mutoyi niwe mukuru niwe mukuru azirunga ziko biri kose zikazima muri amarasa hamwe nico gikuru ko deje bayibona ko munasa by the way mwambaye amakipu muraberewe vyatari mahasa na mahasa igituma niho ndavuga ikiganiro rero ko nimutakira abanzosha mpe ibintu vy'ibiganiro aba bajama ndibukugambira bakidandariza online kuya kuboro posting no kuri statut wagishimya akakubwira ati mezwe uwo mujire afise rena kakinga yashakugira ka livraison ka for free waho waracumubwira ati faster but this time around urabona yuko bari mu kibanza cabo ni ibintu bagwanigiye kirekire shaka rero kino kiganiro twigishanye kugira urukundo hagati y'abantu bavukana kubera ko iyo atarukundo ruhari mu muryango nta terambere mu muryango rigigera ari haba kuko usanga hateye imbere umwe kubera ko rukundo rudahari ugasanga abandi ntibashikiriye bigumye kuri uryo umwe gusa ni wafashe umuryango ntiyereka amasecret kugira nabandi biteza imbere maji kwanza manze mwidondora abantu batabazi kugira babamenye and then after chat twingira deep down ikiganiro tumaye tuganire vyinshi bigiye bitandukanye okay je nitwa Blaze Ndayize niyo mazina abavyeyi bampaye ariko benshi bakaba banzi barabi they can see it for sure. Benshi basanzwe bazi kuri Blaze Breezy Art. Amo muji ni grand frère. Ni grand frère. Hama jewe nitwa Paisible Chimay. Ku mazina abantu benshi banzi ko akaba ari Paisible Chimay King Dancer. Gusa mu mwanya nyene ni ibintu by'ama outfit. Ni outfit gusa. We kwanza wewe Shmakingi barakuzi gutwara ama miliyoni yari muri yakuru yatwara ya miliyoni mwabonye abajene batwaye ama miliyoni menshi ubu numu miliyoni muri kano kanya urabona yuko ama miliyoni atayapfushije ni yatwaye muri arena ngo ahirereye ego sawaze rero shaka kumenya sinzi ko ari impera kuri grand frère canke reka mere kuri grand frère byatanguye gute kugira ngo utangwe kuko iki murabona aho muri deja nabivuze au début ko mwatangwe mudandariza online shaka kumenyera icyumviro caje gute kuri wewe kugira utangure kuzura dandaza utuntu online ko numva biza kwa birebire no oya urabishira en résumé nubwo biba birebire nta kibazo batakiravye cyenda cyame bakakazi kabisa ibintu byo kuva kera byataye byaje gyari byaje gute icyumviro cari kimeze gute urabizwa turabamanuka mu gute turabanyabujumbu tuze turaba proud naho tuva no murakira gitego isoni ni yava from Kayanza kuva Kayanza gushira shaka rero tubwire iyo parcours en général bishira en résumé urabukuntu bicagagura ariko ibyo uza kutubwira bize ko biringo message reka ndabice ku masonga ufite jewe haheze nka seta ndabirimo donc udandariza online bon ubwa mbere wanashaka je nta na phone nari mfise je nabitangwe nk'ikiri muri seconde urumva nk'ikiri muri seconde nk'ikiri mu Kayanza nize seconde mu Kayanza niho byatangiye mu bisanzwe ibi natangiye kubikora ari blague nyene ari ibintu nyene bisanzwe tunyine kwanda wese nasanzwe ndabikunda iyo ndakora niyambarira tu apana ngo ndabigire ngo business nabikora nyene ivyo kugira kwiyambarira kwa nyene nasanzwe ndabikunda tu hama bon ico gihe nanabikora wanashaka nabigabira n'abantu abanyeshuri twigana sinabikora kwiri ngo ndonka amahera bon natangiriye kuri ne iraho grand frère yanyeretse yari umuskuti ngira urabona ko yakiziriko
bakiya kiziriko ba scout ijya ne sinzi ijya ne yabo ndayibona bambara imeze nk'idare bambara nyine bambara hamwe nka ceinture urayibona ijya rero ijya niyo rufunguzo ya brass nahiriyeko ijya mu bisanzwe je natangiye gukora urayibona iyi kandi nivyo nanje ndakuzi kutu bracelet cyane cyane iyi niyo nahiriyeko jewe hariho ibiti bitwa umusuna muga sinzi nonya kuko bihari bamwe hari umenga n'utugano duti nyine ture urabibona tuya rero nitubambu twonze acha basivuze ko ntaho bacabaje twonze dutora naragenda nkadukata urumva kugira bigire image nziza ico gihe cyose vya bintu wize canke nitwa bwabuguruguru nyene umuntu agera tu uko ndishobora kubona ku muntu ukabona ko ari kiza mugabo karaba kuntu gakoze avuga ati akantu kumenga bino bintu biroroshe nkaca ndaba ne umva nabirabira ku bandi yego nkaraba ne bagize nca mbona ko ari yayindi nyene yari ne imwe yego niyo naheriyeko kubera hariho n'izindi gusa benshi nkunda gukoresha izi niyo banziho rero ico gihe ndabikora ndabigabira abantu mugabo mu nyuma kuya kuntu ugaha umunyeshuri ubundi umunyeshuri nawe agakonnecta ubundi iti kano kantu wagakuye hehe urumva ni base ya kankoreye yakurije kurangara wapira kangabi iyo naho byahereye yakugabi nawe akashaka kuza yo mu nyuma abagenzi bambaye ati buno buntu bwawe barakubaye ko barabukunda arabuzura bakamahira donc wabikora uvuga ati no kubihera ka gift tunyene kwero kurakora utuntu ukunda umva je nabikora nyine je niyambarira bisanzwe tu niyambarira nyine tu hama ukansavye nkakura nkamuha ko nabanzi nubundi ntegezwa kuza kugakora binyorohiye je nabona umenga nta mahera no musaba kanco gihe ni kera rumva ngiraheze nka seta kweri zirenga iyo mvake rero ndavuga ati jewe ibiro ndabigire ku mafaranga kweri ndavuga ati reka basi ndabake ntayire kuri 5 inoti ya 5 rumva hima y'imyaka ingahe 5 yari fite agaciro mugabo nyene ka kandi nyene ko muri kakira nyene ko muri secondaire bon nkabona ntibanabisha ko iri mu kugira mu kubugura barabugura kabisa nk'abagura amasoko avuga ati agakaramu hari yankakagura mire akabona nta kintu ndamusaba iki urumva ndavuga ati rega bya bintu byose ndabandanya ngira ishuri rya abanyamuji joge niga electricité ndavyibuka niryo shuri iryo etablissement yose niryo ryarimo abanyamuji novuga ariko ntiryarimo abanyamuji basa niho harimo abanyamuji benshi ndabambika rero ikintu ayiciza barakonekta n'abandi ndava no muri burya butinza ndaraho tundi tuntu ushobora kuvanga burya umwana arabonye birago umva abantu bamenyeje ikintu kimwe baragihimba rero babonye bahinduriye biraryoha burya butinza ndabugabanura mvanga n'ibindi bigenda birevoriwaye nuko mugabo anashaka je sinabikora nyine nk'akazi numva umenga nibwo ndabasaba amahera je nawe umenga sindavyishimiye kwa nawe umenga tuntu dusanzwe turaho bon hama ico gihe je wanashaka narabiheba nyine kwa nabona umenga nta si ibintu nyine byataje nkabikauka yego mugabo rero ca umunsi 2017 niho twabura umuvyeyi maze kubura umuvyeyi avuga ati jewe mzehe musanzwe ibindi ko ndavuga ati jewe kweri ibintu je ndabona byo guma nsaba inoti mu mail ndabona ko ntabivamo kweri ahubwo ko batamwe kumenyera muri irya bidiri reka nkomeze hariya nyene nca ndavyinjiramo rero nsaba inoti ibana ndabikorero ebana professionnel makabisa biri ndabikorera nk'amahera nsaba inoti rero
je vraiment nabonye bigitse bikunda birasona biraduga Ego. niho rero vyahereye tu byaje gute ubwira na petit frère nawe yisange muri hamwe miko murashira hamwe kuko kwanza tubahoza tubahumuriza nubwo tuzi igihe giheze mu buzima umuvyeyi ariko ko cyo bakingana kose umuvyeyi ntigera asimburwa ni ibintu nyene tigera bisimburwa vyaje gute ubwira petit frère nawe mwisange muri hamwe kahore binkrishije kwa petit frère cyangwa urashavuga ni wowe nyine ugifite jabo jo ni birebire tu muga kuvya petit frère wowe nibaza ko kugira tuje hamwe guca nibaza ko biri hafi kuko nibi inyangira nibi byo gutamba bije muvu cyane ko ndamuvugira ibintu ekana ngo nayo abije muvuba twese twaguze ofete twebwe na kaichi twavamo twese tuzaba footballer tu yabaje ntenye nkaje ngo mbona reka byivugiye n'ibyo danse nawe nyine sinzi n'ukuntu vyaje kweli je mu bisanzwe novuga yuko benshi banze muri dance nkuko yabivuze gusa dance je ndayimazemo igihe kinini cyane gose ariko nawe bakunda football nkuko yabivuze ko yari kati y'aba footballer ko bimeze ego ndibaza ko n'abahungu bakeya bashobora kuba barakuze yuko batarakina football cyanze ngo nzo wa Paul Pogba wo mu Burundi twe twakunda ba Messi wowe nuko uvuga bo twavuga ba Messi ba Cristiano na urabizi ego abantu bose twagenda na ari football ariko mukayanza barabizi ko arabamesha kuri football cyane gose shaho nitwo kwibesha ibyo ni tubona ababiharira ko nabo ngira basi nuko ngira iterambere ritabikirenga cyane bose mugabo turafise bamwe bagiye baraduserukira ati twavuye mu kayanza ibandanyirize ibindi nabo baravyize hama kubijanye navyo nibinya nyene utubonamo ngaha kugira bibe kuba ndi umudanse wazi uri umudanse urashobora gukurikirwa n'abandi bantu ariko mu iki gihe turimwo twebwe ngaha mu Burundi usanga utaronka ikintu nawe uba wapostinze kubera iki mu Burundi ntibaturiha kuri rezo sosio ariko ubu ufise abantu bagukundira ivy'iwawe ukavuga ati none jewe ko mfise abantu bankunda sike bazoguma babona ya video bazobona ko ntamba ariko cyanavuga ati reka ndaba kanu gatoya nyimba ka business cyo gutangura gashobora kuba kajanye n'ibi bintu ndavuga ati reka ntangure ku bintu bijanye no kwambara nk'ibi by'impuzu ivyo vy'impuzu byo bimaze nka deza urumva je novuga yuko nawe winjiye udandaza canke winjiye nawe wifatikanya na grand frère wiconnecta ku vyo yarasanzwe ariko arakora mu ico gihe oya je byari bisanzwe yari kudandaza gusa impuzu twari kumwe n'undi mugenzi twatangira turakora hama abantu barabikunda kandi urabizi yuko iyo ukoze nk'akantu video iyo je nkoze video karabwa n'abantu benshi bakabona ko nambaye neza barakubaza ati ugurira impuzu he ako kantu wagakuye amarori wayakuye ishapo wayikuye ndavuga ati ko nshobora ko nguma nshorera abandi bantu jewe reka ndabe yuko ahubwo jewe nyene nogira nokoramwo business muri ibi bintu mu mwanya rero Imana yadufashije nkaba ngeze ngaha grand frère nawe kubona turi kumwe mu mwanya yarafise abantu biwiwe nanje mfise abantu biwanje urumva no muvukanyi ari umuvukanyi turaraba yuko tushobora gushira ikintu hamwe kugira abantu bashobore kuba bakimenya cyane kurusha yaho yuko je no bikora ndi je nyene turi kumwe abari ibintu binini cyane yego niyo mpamvu rero ubona twaciye dukora ibintu ngaha ubu tukaba dukorana hamwe ndibaza nawe wayibonye yuko ari BP store ni Blaze Paisible store wow yeah amazing thank you urumva vyari burya niko nagenda gukora ati none kweki mwahise mwe ino zenda umbe ni na mablevision ni ndobeza zitangura amazina yanyu kubera urumva ubwa mbere jewe ndandaza online ibi vy'impuzu yari Paisible boutique ariko wewe yari Breeze Art kwera utwo tuntu twe yakora two tublasle niki hama mu nyuma rero kwa twafatanyije hamwe tuvuga ati reka tugire ikintu kiri hamwe dukuremwo ibindi yego nico cyavyaye rero bino bintu ubona nga
Eske bamwiyumva gute muri hamwe nuko murakira umukiriya mwisi muri hamwe mwibutse n'ibihe mwagiye muracamwo bigiye bitandukanye sometimes ugasanga ndaza amachallenge yo ntabura uri kurakora utuntu nk'utwonye ntushobora kura challenge mwamwiyumva gute muri hamwe mubona muri ahantu nka challenge zozo ntizibura nibaza nawe urabizi naho kubona ugeze ngana challenge uhura ni nyinshi oya kandi barashavuga ngo niho ngo hise ngo adudurira what is the challenge behind what is the challenge behind bro rero bivuga umuntu atarakora je ni nk'umuntu nshaka kuvuga ati ngujya muntu ngo kubera iki kwashaka kwa motivation ngo kuri start arafise impamvu je umuntu atari gashaka ko motivation ntarahura n'ikintu na kimwe ntabura n'ikintu kweri urumva ni ibintu byinshi cyane kuri we ngira no mwaka banza kavuga reka ubwo mumpere micro ndamwibariza ikintu cha delivery rero kandi abatere story ikintu cha livraison man reka ibintu bivuge kugira mwumve uburemere bifise kuba muri ngaha ko bro habayeho imiruho myinshi izuba rigakubita umuntu inzara ikica umuntu uri kuratanga ibintu bindekere reka ndagumwanye yo yari umunsi nigeze reka ndabivuge ari umunsi nabuguriye amarori nabonye kuri stati by the way n'ukuntu twanahuye n'umugenzi wanje yambwiye ati ngo ndafise umugenzi daraza amarori yitwa kunuku nzarumva ko uva mu Kayanza kubera nanjye nivira Kayanza nyene mvuga ati ni we wacu cyana mwandikira imisomesho mingi mbona amafime ni meza erega umujama yamagiye nguri hehe navuga ati ndi mu kiganiro abo yitwa kwa muvayo aize minota ngira nka 20 nabonye umujama turi hatire yabusoho guturamarori navuga ati shawa jama antuka kunoti bro shaka tubwira ukuntu buyumva right now kuba kiriya gihe wari umuntu nyene bavuga ati jewe ebana kwa kiranso ntegezwa kurondera amahera ari umuntu akeneye ikintu ndakimushira hari izo nguvu zaza gute utubwiye nuko uyumva kuburi ngaho no munsi ubona wicara ubu ntazuba ari gushikira naga climatisere ni time gashobora kugwamwo why not mu mwanya ego nikintu rero wumva umeze gute wiyumva gute kuburi ngaho no munsi je no kwinda ryohewe byatari ndaryohewe byatari kuba ndi nganye hejuru muri etage mu etage bro mu biyo tiduga ingazi vraiment ndaryohewe byatari kandi no kuba turakorana na petit frère biraryoshe byatari uyaje kimo nuko uri kurakorana na Murundi nawe ngira urabizi bombona ukuntu ndiko ndagira abasi no reaction bo biraryoshe byatari urumva nikintu mushatse gukora urumva biraryoha ko mugihurizako biraryoha ko cyane gose kwa muziki cyo muri ko muraronderera muri abantu kandi ni ibintu arimo usanga biko biramacingana nivyo nagiye nkaje basi nahereye mu bintu benshi banze ukidede ibintu nkora byose ni mu kidede sivyo gusa umva ikidede misanzu ni nk'imico y'ikinyafrika nawe tubibona cyane ni nk'imico y'ikinyafrika bon mugabo urumva ukwisi genda irahindagurika cha tugenda turakuntushiramo ikizungu nyene kugira akiyose cyose nabonye bihari none baguma babibona ndi baguma uya nawe nugenda utaguze burya ndacakurindiri nkuko nagucabiranije wa munsi ngenda kuzaniye amarori mugabo sinidoze ku ga service ka livraison dans 30 minutes nshimye akano bena je na modoka mbega chake uri hazogera mu bakora livraison ni modoka waribonye ndagwaza nguriye zibe kwa kubiza ukana rero muta vraiment je ndagiye ko twavuye kure mbese nova ko twavuye kure cyane mugabo antuka cyane kuba muri ngaha barabikore si vya bintu bikorokera ku muntu si vya bintu heze ishure canke mu ubwira mu muvyeyi canke naka ivyo kwishuri ndawe nka university babizi benshi ngaha twamanutse kubera ishuri benshi twamanutse kubera ishuri je ndibuka yuko manutse kwa mere yari yamaze kubona ico ibi bintu birimo nimbuga itarandungikanye n'ubundi acayifise ofete ona ubwa muri nakubwira bwa busuna abibonye burya naragenda nkabukata nakoresha iyo mbugita imbugita z'igipine we sinzi ko uzi je nca ndazibona rega abatazibona nabo wagenda ukayikarisha fresh ku buryo icije ubwati iri kurakata ni yari direct abugati rero wewe
ndakurika no mbugita ni wahura n'Imisuna hariya ego kubera urumva aho gasuna ari ukuntu wacu ugaturira ku mpande ahantu hagakatiye nikasura kuboneka ko ari ako gasuna ego vraiment katokesha blast je natanguye kuri tujya batwita utunyangari tuya tudede dutoje bacha batubona ego tuya nitwo nahereyeko bon iyo mbugita n'ubunyi iracariho yacakora akazi kweri naramanutse ndaja ku ntunzenya ndaja school niga muri Asiatique benshi barahazi intunzenya sagesse ego yo muri Asiatique nabo benshi barayizi kweri yiga ko abaswahili benshi ico gihe razitwivira hari yanyu igiswahili sikirenga chapa abaswahili na maka baravuga ati none uyu muhungu urumanuka none ico giswahili wewe vipi muganye bya Swahili nyene urabizi byo ku noti ego mbona biko biraza tu nabonye abaswahili nabo bakongomani barari barundi oya bakongomani na biza biraza tu sivyo yuko nyine biba bitorosha urabizi abantu nyine bibana wava skuru ari nyine mu chicken wongera ukora ubasangiriza iyo babivuze delivery umva ntibavyorosha mu gihe cy'imbura cyo turabizi bari ari gihe ugenda izuba ariko ragukubita ugatanya imvura ikwira kunyagira ntibavyorosha ego ico gihe cyose mu muzino mwari mubana canke mwese aba yariba je na je avayo sivyo ko nawe nyene uri vacances ega nawe nyene mutabone uri vacances y'abarinda nawe dutorana mwaba muri hamwe canke yashikira wawe canke yashikira mu yande mafamille yego urukundo burya ruherazi twebwe mu bisanzwe kuvana mbere ntiyakunda ko yuko tuba mu mafamille Yesu twari tubana ko tuvukana tu wow muvukana muri babiri kunyene canke nabandi muvukana hariho nabandi tu gusa tubana na grand frère na petit frère uyu mu bisanzwe harundi agira harundi acamo donc gusa mubana muri batatu turi 4 muri 4 ubu muri hamwe wow ni kintu ciza cyane gose two turava rero mu maparcours mwagiye muragira atandukanye ko turabona mugabo sino kwijaniranye manzi mumpe micro petit frère atubwira ama miliyoni icyaye karakoresha by the way bari competition reka dusiguriye abatigeze babibona yari competition mwe muhiganye muri igihugu cyose hajya igihugu cyose dusiguriye rero ukuntu byagenze kugira wiyumvise utwaye ujya muri competition ko tushaka twumvirize buri umwe wese uko yagiye araza muri bino bintu kugira mwisange hano kuko tuvuze ngo tuvuge kuri bino gusa nta minota myinshi twanaganira by the way usanga atana message iremo ariko kumva inguvu mwagiye muratora hirya no hino mukazishira hamwe nico kintu shaka duze gushikira vyaje gute rero ujya mu munsi wa competition mwitwaye competition vyameze gute shaka ubwira n'abadansire bakiri bakizamuka nabo bumve yuko bishaka kukuviramwe ntuze urufunguzo rw'ubuzima why not birashoboka kweri yuko ishaka kuba urufunguzo jewe byari ibintu biryoshye cyane jewe na team twashoboye kuyitwara yari competition umudanseri wese ari mu Burundi ashobora kumva ashaka kuyitwara kuko ni competition ngira mvuga ko ariyo ya mbere ikomeye ngaha mu Burundi akamera simakemuta irakomeye cyane gose iba every year canke byabaye yari edition gusa canke azoza izindi edition ndibaza ko hazokurikira izindi edition gusa yari edition ya mbere yari dance gusa niyo yari edition navuga ko yari edition ya mbere yari dance gusa urumva washaka kurikira edition ya kabiri ego musanze n'ivyari vyoroshe ariko vyarakunze bivanye n'inguvu umuntu akoresha je ndavye inguvu nakoresheje ndetse naho twari turi kumwe naje ubwanje naragize ubwo nibaza marabonye muri rezo sociaux ama creativity bisazi ameze neza vyataye nibaza uravye kuri rezo sociaux hari ukuntu competition iheze video twigeze gufata turi mu ma repetition turi mu mvura ico gihe urazi ko hari mu mvura twebwe imvura iguye twaguma tubandanya repetition kwa twavuga ati uno munsi imvura ikagwa tukaca tubiheba urumva yuko nundi munsi bawiyongereye utaba wakoze repetition ariko twimvura iguye twagumamwo come on yo esprit abaje bayumvise noti rimwe ati ewa urumva ni ibintu jewe ndabiravye ndashobora kuvuga ati ibi bintu tushaka kwa twitwaye
bikwiriye vraiment Kuko kubera mwarabibonye. je naje ndiko ndabiraba je nije naba novuga ari je nabakure yantu twakora repetition ariko nari yarangije ama déplacement ndavuga ati je reka dash nome njya gukopesha ariko ndonke déplacement ya misi yose nakwa naye numva nafite ikizere mvuga ati turashobora gutwara tutabaye abambe turaba kabiri aho kubera ndavye inguvu twakoresha ariko nari mfite ikizere cyinshi cyane cyo kubona yuko dushobora gutwara iyo competition. Yego. Vyari ibintu rero bigoye urabizi yuko ama déplacement sikirenga amabawusi aragoye usanga urafata canga urabizi usanga ni ibintu hasro iteye ubwoba ariko vyarakunze. Yego. Twashoboye kugenda muri competition imana irabikora turashobora gutwara hariho abantu benshi bashobora kubona bashobora gutora amahera menshi ariko ukajuja kuyanwa mw'inzoga cyangwa hirya no hino ibintu bidafite akamaro ariko ajya amahera sinavuga ko ari menshi naho twaba turi benshi natwebwe oya ahubwo ajya amahera ukivuga ngo si menshi manza umbwire igitigiri nyibutsa akantu sindakiwe oya ukuvuga kubera bivaye n'ubwinshi bwanyu mushobora kuvuga ko atari menshi bro ariko kubera gutamba gusa turazi abantu babitamba kugira babikoreshe mu zindi nzira yecu ubibona agasikise nyene cyucu gakore nabarumbwira ajya amahera yarangana gute twibutse abatabizi babwire bumve ko dance nanyine shaka two turaganira two turajokinga ariko two turi serie ure turabaye serie ku mahera cyo tubase n'ubundi amahera nagushina kuko kuba duhagaze ngana amahera yego ajya amahera mbere angana gute yari 10 million mwari bangahe 10 twari 10 imata 9 okay akoreko narishaka kumva ça suffit bro shaka kumenya ukuntu wiyumva ujya mu musi uvuze ati dance finally apa ya tujya dufaranga duke tukengira nk'ama clip muja gutambamo canke utundi tuntu nyene muronka quelque part nyene no gutamba uronse somme y'amahera haramwe abantu yari nka salary nk'iyameze nka 5 canke y'umwaka wose wowe yaronse kubera gutamba bro shaka kumbwira ukuntu wari wiyumva ujya mu musi kabisa musanze nari niyumva ameze neza cyane kandi hariho n'abandi bantu bashobora kuba babona yego ni menshi ariko kugira yatware haraciye kinini fight iteye ubwoba naje kuburyo mvuga ati jewe arabagwaye Jimana yarafajije sinagwaye vraiment ariko nararushe ariko bivaye n'uburuhe muri ko barategura ama repetition bino nk'ibyo ewa sinzi ko abonye ibintu twatambye bro come on ibintu je naje nta muntu yigeze kuja nta muntu muri mwe bwashobora ko yaragiye nka Egypte ko yari ibintu nabonye bara calligraphy ibintu bya come on guys asha ni mu mutwe ibintu byose nawe urabizi je niyumvise neza cyane yego nobwira abandi bose abadanse bazoza baraja muri competition ariko zibafitiye akamaro kuko jewe vraiment sinovuga ngo competition zose zirafise akamaro wapi harizo nagiyemwo kuva kera mugenda mukaruhira ubusa cyangwa mugenda nagira n'ikintu mukuramwo gusa nobabwira yuko hari ama competition abari serie yego kandi nayo abazwi ukabona ukavuga ati abana bantu bariko bategura hawo yagasini baze ko yotegura ikintu kimeze nabi ni ibintu izwi mu Burundi yose harimo abantu benshi ni kwanza by the way ntuze ni media y'abanyamashuri baba afise organization zirega ibintu byose bifira muri organisation hariho assurance big izo nizo ngira amaze kujamo nkavuga ati aho naho bogumya amahera bakazoyama mu mwaka uzi ndabizi ko bazoyama n'abantu badategura ibintu biri hasi biri hejuru ko bashaka impano zabo ziduge yego wow ni ibintu bikomeye gose rero ubu turavuye kuri umwe wese wari frezo ngumvise ko bitaba ari ibintu byoroshe n'uyu petit frère murumva yuko nawe nyene yagize donc ni ya myaka tujya kavuga gasanga ibintu kubigira nka bavuga ngo ni adolescence canke yo kugira ibintu nyene by'abavoye ariko mu imana bakabitahura kari ikintu gishobora kuguha amafaranga canke gashobora gutuma nkuko deja nkundazi nk'izino ufise muri bino bintu byo gutamba biraguha abakiriya kuba uno musi mwari shop urumva ko ni ari inyungu kandi ntiwari ubye expecting ko bizokubera inyungu kuri kurabikora no munsi shaka tuganire ku kintu kijanye n'urukundo muri abavukanye babiri mwese yarafise hasozi wiwe personnel ariko no musi muri hamwe ninde atangura kugishura grand frère petit frère byaje gutugo rukundo ruri hagati yanyu rutigeze rutuma umwe wese avuga ati jewe mpambana kivyango nawe upamana ikivyako byaje gutemishira hamwe bro kuko nico kintu burya hakuru no munsi ndibaza bavyose no muri introduction nico kintu munsi twaje kuganira hakuru
urukundo hagati y'abantu bavukana ni ikintu gisiguye iki kuri wowe Blaze gukundana n'umuntu muvukana? Oya, mu bisanzwe twese turakundana mugabo uzurabe no muntu nzenya nubwo nubwo wamuvukana hari abantu usanga muganira cyane gusumba abandi nawe urabibona. Ubisanzwe paisible niwe turi en contact cyane ko novuga kandi icyo usanga tiko duhuza hari ibintu bimwe byinshi tiko turahuza vraiment bimwe tiko turahuza urumva bica vyoroha ko hari ico dushobora gusangira naho tuvyumva. Yego bon nkuko nabivuze biba bigize biba bigoye. Yego birashoboka ko mushobora gukorana na Murundi mugabo ari wari uwo muvukana naho biraryoshe gusumba. Rero twamye turi hafi na hafi cyane muri nk'ibintu byose vraiment ok duhuje ngunyene je bitumona n'ubunya turi kumwe. Yego paisible we bisubiye kubona uri kumwe na grand frère umunsi urukundo rwo hagati yanyu n'urukundo ufata gute mu buzima bwawe? Jewe ko ndabifata novuga yuko ari ibintu biryoshye cyane kuko hariho abavukanyi benshi naho baba bari kumwe cyangwa babana ariko batigera banahuza n'ikintu na kimwe, ariko kuba twarahuje turi babiri si ukuvuga ngo n'abandi ntiduhuza, turahuza ahubwo twaravye ikintu dushobora guhurizako kugira abantu bashobore kuvuga ati wana nk'umuntu wana yambaye akakadede akaca arenzako impunzu, urumva ni ibintu bijyana. Rero je ko urumva nakunda ibi nyene byo kwambara nawe agakunda ivyo kwambika nyene, urumva ni ibintu biri hamwe. Donc umva no kuganira biranorosha ko biranora ko munahuze nuko nyene n'ubundi kwa jewe ndashobora kuba nambaye ukuntu ubundi mu grand frère akavuga ati wowe wambaye ivyigisanisa n'ivyo wawe nyene, ariko wowe nyene arashobora nawe kuvyambara kandi nanje hariho abandi bashobora kutabitahura gusa nyene bakavuga ati wewe wambaye neza gusa n'ivyo abasanya, ariko wewe arabitahura kandi nawe aravyambara nkuko nanje ndavyambara, urumva ni ibintu vyoroshe nyene ko muhuza. Yego iyo mwibonera umunsi muri ngaha malgré y'ibintu mwagiye mwacamwo bigiye bitandukanye ibihe bitigeze biborohera kuko mwatubwiye ko ama challenge mwagiye murahura nayo avant mwe wese personnel, uno munsi ni zihe challenge rero muri ko mwahuye nazo muri kiko muri yumvira kugurura kuko deja kuba shoppinga nuko mwabipanze muravyiga ko kabisa sinabaza ko ari ibintu mwabuze ati ndavuye muri livraison y'abana danse ndayihevye jewe nje ngahanye manze kwanza manze no gura ikibanza ni gahunda yaje gute ndi yazanye icyumviro hagati yanyu? Bo mu bisanzwe kuba ico cyumviro cyaraje ni ikintu twatanguye kuva kera gusa urazi yuko kenshi haba ari ingorane ijanye n'amahera. Yego uburyo bwari bugoye nkuko bavuze akora delivery je hariho n'iminsi mike nashobora namufasha gukora buno buntu kugira ashobore gukora iyo delivery. Hariho yiti commande yarafise nkaba ndamukorera kwamba ndi home numva rero kugira dushobore kwiyumvira kuzanga nuko nyene urazi yuko Imana ifise ahantu ikucisha mu nzira zayo kabisa bavuga Imana yakaryo yakandi karyo urumva Imana yadufashije uko vyagenze kose turabishima twisanga muri iki kibanza naho kitari kitworoheye ndazi yuko nawe narakubwiye ku iphone ati ni ibintu ni so tumaze des semaines gusa ibintu nibiraba fresh n'ubu nawe ubona turashima nuko bro ariko ntuzozura bwa muri bitoyi uya munsi nabura ukuntu no gutuka gusa kuvuga ngo ibintu bro nubwo ikibanza cyo bakiri wazi ariko wagize iyo idea yo kucugurura abantu beshega baratinya ibibanza bati nzokura amahera yo kukiriha ibintu nzoshiramwo nzobikura he, ariko wamwagize icyumviro ikindi kintu gikomeye ibandanye ndize mutama nako ndabubwira ati kubona kugira uronke ukuntu wuguruza ikibanza ca mbere ni ibintu ni mu mutwe stress ni nyinshi aba babwira ngo ntabyo muzoshobora kandi urabona bivaye n'ibintu turiko turadandaza mu mwanya ni ibintu bishobora ni ibintu nyene bisaba yuko aho hantu mudandariza habasa neza urumva
nahantu nyene bisaba yuko ewana uprepara ukavuga ati jewe umuntu yahinjiye avuga ati jewe ndinjiye ahantu hasa neza ikintu ngiye kuhagura ni cha VIP ariko ndibaza yuko bizogenda neza n'ibindi byose dukeneye bizoza vraiment nibi vyaje n'ibindi turizera ko bizoza yego wow ikintu gikomeye gose grand frère wewe kubona mwarugura ikibanza iyo idea kugira icyumviro ni kimwe no gushobora kubishira mu bikorwa n'ikindi ni bihe bintu mwumva umenga bizobagora cyane cyane ko nk'ubu uvuze ngo hanuze ngo abantu bavuga ati ngo ivyo ngo mugemo ntavyo muzi ngo mwamahera muri ikibanza ngo uzoyakura ibintu byinshi wowe kuri wewe wuguriye mwamwa kuri wewe ko ndazi ngiyane wo fata decision finale antukana uri grand frère wewe wavuze ati je tugiye dukore wisunze iki mu mutwe urumva ufise ihe motivation uvuga muri rusangi dushaka gukora mugabo ufise ico uri kuravuga ati gituma nkora kuko ndumeye ko ushaka gukora bivaye n'ukuntu wagiye uri pambanira kivyakunye n'ibintu bikakuruhisha musanzwe nakubwiye imyaka nakoze kwingana urumva aho hose nari mwibaraba hari habura gato bibanyitwe ko ndo mwibaraba habura gato street boy urumva bon deja babwiye ko nawe nyine hagiye yafashe urumva kubira vraiment sinabesha ko Imana yarabikora tu ntagenda namaze vraiment sinashobora kumara 2 jours ngo nicaye ngo nabuze ico nkora urumva kugira mfashe ni kubera makomande yari yabaye menshi kangire ko nshimira ahubwo n'abatuma ndayaronka abantu vraiment basi naje uko twaraga contribution gato ibasi naje reka ndagushimiye ko karivezo ka rapide cyane ko kumwanya cyane we nuko naje mbega naje ni ikimbe reka sindavyibuka karaga fuji ka bien kanyaruka moto kanyaruka byata n'ubu kariho umuntu ashaka n'ubu karivezo karacahari mugabo urumva nyene aho umushaka kubishira mu kantu kamwe gitoro right cyane gacome kwa kuzuze Brian byari byoroshe kuri iri zuba y'ujumbura canke bihindutse muri kacigwa vraiment ibi tugezeko vraiment zari indoto zanje kwera hari ahantu wagera ukavuga ati umva urabishaka mugabo kwera uburyo kavuga ati reka mbe ndarindiriye kwera ibi bintu byacu je no bivuga guti hari gihe abamo abantu babisuzugura kubera nyine bivanye n'ukuntu babimeze ubudede kandi icyo gihe hari abantu bavuga ati ivyo bintu by'abakobwa uri mu wewe ntabwo ngo ufise abandi bahoye ko baja Dubai abandi bahoye ko ndiko nda vuga ati uzi ivyo urimo ndiko ndahigisha igidede umuntu uno munsi aha ni he oya aha ni he aha ni he nakuvuga BP store irikira nyiganzi gisagara cyose niyo yakwavugwa BP store ego nabwo byari byoroshe kwiri antuka ndabishimira kwabazi no kubatabazi ndibaza yuko barumva ko ari ntayi komeye cyane gose yes reka rero tuze ku bintu biri ngaho indani tugira ko dutuma abantu bamenya ibintu byanyu mukora plutôt ko ibintu mudandaza hari ama parfum kwanza mutwibwira ivyo mufise ngaho munatubwire hari abantu yo gusanga badanaza ibintu kugira bahangika abantu kuya bironkera yayo maramuko bega mwebe namwe nuko mukora canke muri yaranja mugafuma muzana bike mugo muri siyo ko umukiriya ni yagitwara azorangira nuwundi ngano bivaye n'ukuntu yasanze ibintu byanyu bisekarite mu bisanzwe hanye byitwa ko ariho tugitangira nyene mu kibanza niko twatangiye kera mugana niho tugitangira mu kibanza rero ni bya bindi urumva uburyo sikirenga urabibona ko bitaba byoroshe ngaho barabibona yuko naco gituma ndi nonga hanya ari mu minsi atari ibikogo umugati atigira ibikogo rero shima naho ngira nawe uravyibonera sinzi ko na kamera yageze hari yose byose birabarashikayo nta kibazo barayikora barabibona kandi ubwiye tugire ngano ko twakora ibintu bakunze kandi bize babona ko bikomeye ndibaza ngira barabibona ibihari byose ibi byose byavuye mu kidede byavuye mu kidanse
pya 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 gitanse naco nyara kuno bagikengera mugabo nyene urumva iryo zina umva yabivuze deja kuko hari abantu baza bamushora bavuga ati tuje gushorera paisible dancer dancer man dancer du monde hano ndabona amapantaro ya bien ibintu byose bigezweho ama necklace ya bien hari ibintu byinshi yantukura na karutuno tuzi yuko aka kantu nzava ndakagura nuko kamera oya barakagira ko ntugire ikibazo barakabona akantu je narakabona kundi mubavuga ati akantu kwiri je nzokagera ubwo arayibona nyene donc akona kantu kaba kari mu tuntu dandaza twose bon ibijanye no ku maboko ni byo ku maboko oya reka tukabereke aho sinduzuza ndacakora yecha nisubirira mu biro byanje wow ni ibintu bikomeye cyane gose bivuye n'ibintu muri ko murakora no munsi n'ahantu mu bigejeje ko mwatubwiye intambwe kuyinda ibintu vyagiye birava umwe wese ukuntu mwishize hamwe nguvu mwashize hamwe mwe mu bihe bitoroshe kwa mwe mwambuza umuvye ariko muravuga ati niyo mpamvu rero dukwiye gukora cyane kubera ko twara tuvuga ngo niwe mze Imana yamukunze kuturusha bisaba natwe nk'abahungu tubabagabo b'umuryango twimitwe y'umuryango of course kandi birabona kuno munsi shaka kumenya mama bameze gutiye babona muri ko murakora ino come on mama bayumva gutabona abahungu biyo bishize hamwe bakabikora secret kuri mama kwanza manza mumbwire ukuntu mwumva mama ariko arabona yubawe cyane aho mama nyine asigwiye ku buzima bwanyu mama wanyu by the way bisiguri ku buzima bwawe cyangwa bwanyu nemwe mwaba muvukana kuri wewe basi mama wasiguye iki n'umugabo reka ari bo nuko utazi aho muhira musanzwe ntibibakeye mugabo ashobora kutugira twese twe tubana turi bane hari igihe biducanga ukuntu dushobora kwipanga muhira mugabo we warashobora kudupanga twese ntihagire ikintu umuntu abura mva ko bitaba byoroshe bro tumwitwike ntimurire imbere ndabona mwese muramiye rimwe numurakomeye vyatari kweri nico kintu mva wovuga aka message basomone raba ikiganiro ndazategereza kukira abacu bose iyo bizoje amenye ko tumukunda amenye ko tumukunda tuzoguma tumukunda namaka wow kandi turaboneka hari n'abajene dufatiye ikintu beni no bivuga gute adufatiye runini abafatiye nini mu buzima bwawe n'ubu wanashaka n'ubu turacamukenera ntubone ngo bimeze guca ndabesha n'ubu ahubwo kwabwo nta mutelefone makosa tumutelefone mama tumutelefone uvuge ko muri mu kiganiro wow ni ikintu cyiza cyane go specific nawe guti mama ni ikintu abahungu rena mama bro je mama nukuri umaje ati mama sigwe kuri wewe reka basi nanjye ndakira ariko abone no reaction antuka aba mama umva ni imana ziba zibiri ngaha ku isi kabisa umva nibo bantu baduza ubutumwa ku mana direct nico kiraro kabisa je mbura n'ukuntu nona mwitwa mama kabisa ariko ndibaza abantu bose hano muri mudakunda ba mama banyu nimurabana kiro kigali ashazimye niko bimeze Bezibri kuri wewe mama asiguye iki mama niki kuri wewe grand frère atubwiye ko mama mufata mbega kuri wewe nawe mama n'umuntu ufata gute muri rusange je sinumva ukuntu no mufata sinumva no kumwe no mugereranya bavuga ngo queen of the queens n'umwamikazi w'abamikazi kabisa urumva ego je ndibaza bose barabizi umuntu wanje nibaza havuye jewe niwe ngira posting akurusha havuye jewe akurikirawe ariko je muhanda ndabibona abantu ngaba ari ngaha ku isi ngira niwe nkunda gushirako ego kuri acha sinzi bro azotuma ntaronka n'umushera kubera umukobwa nawe yo kwanga kwera mama washabo nabo niyo bashobotse kabisa oyo no bacagenda ari umujene genda nabonye yagize marriage kubera kubora usanga nk'umuhungu avuga ati je nafise ijambo nshaka gushikiriza mama wanje no hevye kwa mama yahejeje kuvuga ati muhungu wanje nahora ndishere wawe
mugabo barakuntwaye nta kundi donc shobora nyine tuntu two kuryosha urubanza nyine rwibone ko hari urukundo rukomeye hagati y'umungu na mama wiwe umungu nawashikiriye yavuze ati madame ikintu ukwiye kumenya shasi ngiye kugukunda gusumba mama wanje mu rubanza jewe naje yitegura ndamubwiye ati okay sukuvuga ngo azomurutisha mama we ariko amubwiye ati urukundo nkunda mama wanje bivaye n'ibihe tu ega tuba dufise ama histoire atandukanye kandi nyine akomeye aduhuza n'abavyeyi bacu cyane cyane abamama burya n'abantu ibibazo byose burya nkunda kumva abahungu twese tudusanga dushinga intahe ba mama bacu ko baratubaye hafi kumubwira ati rero wewe ubimenye neza yuko kuba ndagutwaye ntibizokuraho urukundo nkunda mama wanje aba n'abantu twabanye mu bihe bigoye kwiye no kubimenya ahubwo nabo bakunde bibashobotse nabakunde kundusha cyane kabisa ko n'abantu batumye duhura batumye dukora urubanza rukagenda fresh by the way umva yabishije mu mvugo umenga siyo mugabo uvyumvise bivaye n'ukuntu yabanda yumva ko ari ibintu biri ku murongo abariyo so rero ku ma service yari ngaha canke ku bidandazo bya mufise ngaha ni karite imeze gute kugira n'abantu badukurikiranye muri rusange uraze kubona nimero kubaza kuba bakeneye ko ibintu baza ngaha ni adresse ni Luxa Plaza kuri Avenue de la Amitié ni Avenue de la Amitié ibona Luxa Plaza tuje tuvuye ku mabisi iri pavillon winjiramwo à gauche urabandanya ubona Luxa Plaza abajene niho basanga muri deuxième ni niveau ya kabiri ni niveau ya mbere ukiduga ingazi uhita habona direct ego ibintu mufise ngaha muri rusange imeze gute tuko turasoza ikiganiro kugira abantu bamenye muri rusange ibintu mufise ubwiza bwa rushange se karete bifise je kubwanje ndashaka kuvuga ivyo nkunda gukurikirana cyane wose afite secteur iwe ngaha ashimwe wese afite ibintu hariho kigega hariho turafise amapataro turafise amabutura ku bahungu ku bakobwa canke bose ni bose vraiment naho benshi bakunda kumbwira ngo nigisanisana ariko vuba byose nzobandika hariho amashati ama-t-shirt wanya makepi ya bien harabona amarori ego ndashobora kumwana wakavuga kigega niwe kigega bo je nkuko basanzwe banzi kidede donc iyo mvuze kidede wumve ko ari guhera ku mutwe kwanza mu mishatsi hari n'ibidede byo mu byo donc wowe kintu cyose cyitwa ari cyo hair beads nagira ngo sinzi ko nokivuga nagira ngo kintu ngo cishanga nisha ico rero ico umuntu atacambara none amajambere ya musiki aho kibaze kandi akibarize wonyene ishanga ifasha iki hari umuntu nabibajije abikora gutuma ngo kagena kamudigadiga gatambuka neza none wowe kuri wowe ishanga nugushaza ariko ngire ko ndakunda kwishura none kuri ku maboko babwambara mugabo nugushaza gusa nta kandi kantu kishe mu ishanga kweli wikenewe akanimero ukabereka ngaho hejuru azaramba ushatse ahantu abantu batabona vraiment ngira nyine harongira uwo bayitinya tu kubera nyine mu Burundi hari abantu baca babiha signification mbi ngo byambara bakobwa b'inzuku ntaburabona bambara ikanzu baca barenza ko hejuru byose bibona cyane gose nibasirimukere ego so bavukanye rero sinakoye n'ibindi bihari mbe ibintu amashanete wana ibintu by'ikinyafrika kinyafrika OG neza ibireri binavyo ivyo bizungu zaduteye karibu ego reka ngire fate rero akakanya maze shimire kwanza big thanks ku muntu yabaravye ikiganiro akakimara aho uri Imana iguhumugisha ikwaguriye mu byawe kubera ko iki kiganiro twagerageje gukora ikiganiro kitarambira kirimo utu blague tumwe kugira abantu bakira bagumye baryoherwa baramukije ubisi kutabaramukije odebi niho baramukije nyambuka bibukije bagire ko muri komande biga busana mwisi ndabashimira cyane rero ku bantu mwakurikirana ikiganiro dudubi gushika kano kanya tugiye kukirangiza nizere ko wowe wakiravye kintu kijana urukundo twaganiye ku rukundo tuganira kuri parcours z'abajene babiri mubona imbere zanyu nakara abajene ko barakora cyane ugira biteze imbere rega muri amora kazoza yeganye n'icubahiro hatayemo n'urukundo byose nta kintu na kimwe twoshikako wapi sho kumwe wese akikorera ngo uvyiye ngo je nkorera ngo ivyanje nkora ivyanje
ariko urukundo bisadutse nyine ku n'icizere mugozi byose. umwe kugira dushike ku iterambere muri rusange iriramo kandi nabashimiye namwe rero kuba mwashoboye kutuganira byinshi bigiye bitandukanye kandi nzire neza yuko abantu mwabonye hano hantu kino kibanza twababwiye ebana niduramitse ukiva muri bisi yo wawe uduze gato meye nk'usubiye nyuma kote gauche ugikata gauche nawe ushoboza ati avenue duramitse ni he canke Luxa Plaza irihe ni plaza ya kera cyane barayizi no maison no building barayizi ni ya kera ushobora kwereka abajene muze tubafashe tubateze imbere biraryoshe kubona abantu bavukana bashira hamwe ikintu bagakora business runaka ibere ibintu biryoshe cyane gose les frères ndabashimiye cyane kuba mwatuganiriye no kumwaya muduhaye je kuri je canke twebwe nko kuri complex tubatuye kumugisha n'imihezagiro mu byakire mugati amen 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 ku bakunzi banyu nabo mubandaye muza mubashorera gira rero ka message muhereye abantu muri rusange mugire mwunguke biciye nga canke n'abandi bantu nyene bari basanzwe babashorera mubaha ka message twe mu bisanzwe babwo ka message twabahaye twabahaye n'ubu bazi sinumva abazora kino kiganiro bose hapa wabahaye location nibaza aho bisubiramo kandi iroroshe uzombura nawe akanimero ngenda gatanze gatange ni bon 65 yego 039 432 ni WhatsApp appel sanzwe canda ikubita muri canda yipininga muri comment bajahita bayibona direct ndakoresha nawe na mobe bambuze ana ma connection sikirenga 77 50 60 29 yego 77 50 60 29 abatabivuze barasubiza badagusubiza nyawumbi pezi biro nakanoge nduvuze two turaheze ikiganiro gamuta jayo akajambo novuga gute bavuga ngo abakiriya bacu abakunzi abakiriya abami nibo babosi ababosi je ndabashimira cyane yego twari turi stressé no gutangura twiyumvira ukuntu abakiriya bazova ariko mu mwanya abamaze kudushorera n'abataraza turabakunda cyane turongeye kubaha karibu muri Luxa Plaza muri BP store turafise ibintu byiza cyane ndibaza badushoreye barabizi n'abataraza turabaye karibu yego turabakunda cyane kweri yego maze peace out rero twe turigiriye tubarekera abantu rero muzonemo mubwati muta tikakanu karakoze abakozi w'ikompress rero mfatikano kandi ndabashimire kuba mwakurikiranye ikiganiro du début à la fin kuri micro sindahindukanije ni social behind the camera umuntu atuma muronka ama image meza by the way ko abantu munakunda ibintu vy'imanza zibe zisa neza umujene dukorana ni umujene w'umubire 4 ashobora gukora amaje ukagenda neza ndabashimiye cyane ubane mukora subscribe muri benshi mushirenga ku cuti n'abagenzi twagura no mujya kubona ko ari televiziyo ari kugira tugendera abantu bose nawe aho uri hose urashobora kutubwira bive n'ibintu zukukora biko birateza imbere yo gutuka kugendera ibintu ukagenda neza cyane ciao ciao naho utamu ndi biganiro turabakunda cyane